Turabaramukije aho muherereye hose. Uno munsi turamutse tubazaniye akantu canke akaganiro tugiye kuganira gatoyi ku mazina y'ibikoko. Ibikoko twese turabizi biba mw'ishamba, ariko bimwe mu bikoko turabana navyo muhira, ndetse bimwe bidufitiye akamaro kuko bishikana rimwe tukavyikorako iyo habaye iminsi mikuru tukavyikenuza. Uno munsi rero twabazaniye urutonde rw'ibikoko bigizwe n'amafoto yavyo kugira ngo turabire hamwe, kuko birashika ugasanga nk'umuntu agiye ahantu batungiye ibikoko, ko twese turahazi muri zoo mu mamize viva, ugasanga nk'umuntu yaje gutembera avuye mu gihugu kibanye canke cakure, umujanye ahantu ngo arabe ibikoko mutunze mu gihugu, ugasanga mugezeyo arakweresa igikoko ati kirya bacita gute, ugasanga umusubije ngo ntaco nzi, yaba mu kirundi ntaco uzi. Mugabo kuri bamwe bamwe urashobora gusanga umuntu ashobora kuba kizi mu Congereza canke mu Gifaransa canke ndetse no mu Giswahili, muga mu Kirundi hakubwira ngo jeje ntaco nzi. N'umunsi rero tugiye kurabira urutonde rw'ibikoko bimwe mu Kirundi tuzi ndetse usanga n'abandi bantu babizi mu zindi ndimi. Ubwo rero ntimusubire kuvuga ngo Ikirundi ntigifise amazina y'ibikoko, ugasanga umuntu mubajije ati kino ni giki, ugasanga nashoboye kwishura ikintu na kimwe ngo urumva ngo ni igikoko. Ega ibikoko byose muri rusange bifita izina igikoko, ariko birafite amazina yavyo. Kuri bamwe bashaka kuvuga ngo mu Kirundi ngo nta mazina dufise, turayafise, gusa ikibazo nuko abantu usanga mu mutwe bavangirwa, ugasanga bakunze kuvuga amazina bita ibikoko mu ndimi z'ibindi bihugu, ugasanga mu ndimi z'iwacu navyo ntituvyitayeho. Ubwo rero no munsi tubafitiye urutonde kwa bimwe mu bikoko, ego muza kubibona amafoto, hama ndibaza muza kubibona amazina yavyo, kuko twagerageza kuvyo tugerageza, kuko n'ibikoko vyinshi byose ntubironkera amazina, ariko birayafise, ariko birashika ugasanga byose ntubironkeye mu mwanya umwe, kuko ibikoko ni vyinshi, biba mw'ishamba ni vyinshi, umuntu ashobora kuba yomenya amazina n'ibindi usanga bigorana gato. So uno munsi rero kuyu munsi turamutse tugira kino kintu, ndibaza nakantu keza, akaganiro keza, ndibaza umuntu wese aza kuraba akavuga ati kweri ikintu nenda kizi canke ntaco narinzi. Nkuko nabivuze, ushobora kubikimenya mu rundi rurimi, ushobora kuba wumva canke ugitahuramwo, kuko turazi ko indimi zishobora kuba zitinjiranamwo bivanye nuko ushobora gusanga mu Giswahili bavyita uku, mu Kirundi bakavyita ukundi, mu rundi rurimi Icongereza uko nyene. Hama turafita urutonde ko rumeze. Ku mwanya wa mbere turahafita igikoko bita inzovu. Uca wumva ko mu rurimi rw'iwanyu namwe uko muca muyita, twe mu Kirundi tuyita inzovu, ariyo bita elephant. Ku mwanya wa kabiri turahasanga igikoko bita imparage. Imparage ariyo bita zebre canke zebra. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umusumbarembo. Umusumbarembo ariwo bita mu Giswahili twiga, ariko twebwe tuwita umusumbarembo, mu Congereza giraffe. Ku mwanya wa kane turahasanga imburu canke ikenge, ariyo bita lizard. Ku mwanya wa gatanu turahasanga igikoko kiba mw'ishamba bita inkoto. Inkoto ariyo bita baboon. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga igikoko bita igifaro. Tucita mu Kirundi igifaro, arico bita rhinoceros. Ku mwanya w'indwi turahasanga igikoko bita isaswa. Isaswa ndazi ko benshi mutari muzi ko kino kintu bacita isaswa, ariko citwa isaswa, ariyo bita mu Congereza reindeer. Ku mwanya w'umunani turahasanga igikoko bita impongo. Impongo twese turayizi, igomba gusa n'impene, ariko ntabwo ari impene, bayita antilope canke antelope. Umwanya w'icenda turahasanga ico bita ingeregere. Ingeregere nayo nyene igomba kuba nk'impongo, ariko biratandukanye ku mahembe, bayita gazelle. Ku mwanya w'icumi turahasanga ico bita ingona. Ingona iri mu muryango w'imburu, ariko ntibisa kuko yo ifite amenyo hamwe n'amagaragamba, bayita crocodile. Ku mwanya wa 11 turahasanga uruyuki. Twese turazi inzuki zitanga ubuki, ndetse ziba mu bitiba, izindi mu biti mu binogo. Uruyuki ariko bita mu Congereza bee. Ku mwanya wa 12 turahasanga umusiba. Mwese murazi umusiba, iba mu bishanga, mu migezi, ahantu mu myonga, ariwo bita mu Congereza worm. Ku mwanya ugira 13 turahasanga inyongori. Inyongori. Inyongori ariyo bita millipede. Ku mwanya ugira 14 turahasanga ico bita akaminimini. Mu Kirundi tukita akaminimini, ariko bita mu Congereza scorpio canke scorpion. Ku mwanya wa 15 turahasanga inka. Twese turazi inka, turabana nazo, ziraduha amata ndetse n'inyama. Inka bayita cow.
Ku mwanya wa 16 tuhasanga inyoni. Inyoni muri rusange inyoni ni inyoni nka zose zitwa inyoni, ariko nazo zirafise amazina. Ico naco ni ikiganiro tuzogaruka ko ikindi gihe, kuko inyoni zatandukanye. Hari inyoni zikuze n'inyoni nini nini n'ubunyoni buto buto, na cyane cyane nk'inyoni ntoyi muri zose bita akayoyo. Inyoni nayo bakayita bird. Ku mwanya wa 16 turahasanga igikoko bita indogoba. Mwese murazi indogoba ijya ifita imikogote, benshi barazigira ko ariko indogoba ntiribwa. Indogoba bayita horse. Ku mwanya wa 18 turahasanga ico bita imbogo. Imbogo nawe nyene n'igikoko cyo mwishamba kiri mu muryango w'inka, ariko benshi bakunze kuzita ngo inka zazimiye, ariko nta nka zizimira. Ni imbogo ariyo bita mu Congereza buffalo canke buffalo. Mwanya wa 19 turahasanga ico bita igitangurirwa. Igitangurirwa arico bita spider. Ku mwanya wa 20 turahasanga ico bita ikinyamurobo. Ikinyamurobo twese tuzi ko ari igikere kikiri gitoyi canke abana b'igikere, burya buntu buto buto bwirabura bufise imirizo. Tuvyita mu Kirundi ibinyamurobo, arivyo bita mu Congereza tadpoles. Ku mwanya wa 21 turahasanga igikoko bita intambwe. Intambwe mu Kirundi ifita amazina abiri. Hariho abayita intare n'abandi bayita intambwe. N'abandi bashobora kuyita isimba, ariko isimba si Kirundi, rivuye mu ijambo ry'igiswahili bita simba, ariko mu Kirundi tuyita intare canke intambwe, ariyo bita mu Congereza lion. Ku mwanya wa 22 turahasanga igikoko bita idubu. Idubu mu Burundi nta shamba ririmo idubu. Iki ni igikoko akenshi dusanga muri Bibiliya kivugwa, muga mu bindi bihugu idubu irahari ikagaragara n'amaso bakayibona. Idubu rero niyo bita mu Congereza bear. Umwanya wa 23 turahasanga agakoko gatoyi twita ikivuruvu, abandi mu Kirundi bayita canke bacita ikivu, biterwa n'intara ubamwo, ariko ikivuruvu n'agakoko gakunze kuba gahindagurika umwanya ku mwanya biterwa naho kaba kari canke n'ivyo kaba karimwo. Ikivuruvu rero ico bita chameleon. Ku mwanya wa 24 turahasanga imbata. Twese turazi imbata n'ibitungwa biba mu bantu, ndetse navyo nyene tubitunga co kimwe n'inkoko, ariko imbata n'inkoko ntibisa, biratandukanye. Nayo ikaba yitwa duck. Ku mwanya wa 25 turahasanga inkoko. Inkoko twese tuhihuriye ko inkoko mu Kirundi ni inkoko, chicken. Ku mwanya wa 26 turahasanga ikanga. Ikanga ni igikoko kigomba kuba mu muryango w'inkoko, ariko atari inkoko, kigomba kuba nk'inkware ariko si inkware. Ikanga ifita ubudomagudomagu, nayo bakaba bayita mu Congereza fowl. Ku mwanya wa 27 turahasanga agakoko gatoyi kazengana n'akazu kako bita igifyera. Igifyera mu Congereza kikaba citwa snail. Ku mwanya wa 28 turahasanga umuserebanyi. Twese turazi ko umuseberanyi ari umuserebanyi, bakaba bawita skunk lizard. Ku mwanya wa 29 turahasanga ikivumbura. Iri jambo ikivumbura kana gakoko bakita ikivumbura gasa n'umuserebanyi, ariko kakaba gafise amagaragamba menshi n'umutwe uvyimvye, arico bita mu Congereza gecko. Ku mwanya wa 30 turahasanga ico bita umuswa. Tuno dukoko umuswa n'udukoko akenshi dukunze kuba mu migina canke ahantu mu biti tuba twarimvye ugasanga tubamwo. Rero no mu mazu turakunze kuba tuhubaka utuntu tw'utuvu twinshi kugira ngo tubemwo. Rero imiswa canke umuswa, tuno tuntu niko batwita mu Kirundi ni umuswa, ariwo bita mu Congereza termite. Ku mwanya wa 31 turahasanga akandi kantu bita umurombo. Umurombo ni ubwoko bw'imboga. Ni ubwoko bw'imboga bugomba gusa nk'inzoka, ariko si inzoka, ni umurombo, imboga ndende. Nayo mu Congereza akaba yita eels. Ku mwanya wa 32 turahasanga ikambari canke ikambare. Nawe nyene ni imboga ifita ubwanwa, mu Congereza bayita catfish. Ku mwanya wa 33 turahasanga akandi gakoko bita ikinyabwoya.
twese turazi ko ikinyabwoya ari ikinyabwoya, nta rindi zina mu kirundi gifise, twese duhurira kw'izina ikinyabwoya, arico bita mu congereza caterpillar. Ku mwanya wa 34 turahasanga akandi gakoko nako nyene kaba mu mazi bita umusundo. Umusundo ariwo bita mu congereza leech. Umusundo rero wo ununuza amaraso mu gihe ukwinjiye. Iyo ugufashe uri mu mazi canke uhonye mu mazi canke uri mu bishanga kwa kwinjira, ico ukora ukununuza amaraso. Rimwe na rimwe hari n'abavuga yuko winjira mu mubiri, ariko ico nzi gusa nuko ukununuza amaraso. Ku mwanya wa 35 rero tuhasanga ico bita urunyenzi. Kano gakoko mu kirundi bakiyita urunyenzi, ariko bita mu congereza cockroach. Ku mwanya wa 36 turasanga ico bita imbeba. Imbeba rero zatandukanye, hari imbeba z'ikizungu, imbeba imfuku n'ibindi imende, ariko imbeba zirya zo mu nzu, zirya ziba, sinovuga yuko zidufitiye akamaro. Nta kamaro kenshi zidufitiye, kuko iyo ushize ibigori ahantu usanga zariye n'impuzu ndetse zirajya, urumva zironona. Ku mwanya wa 36 niho tuhasanga imbeba, ariyo bita mouse. Ku mwanya wa 37 turahasanga igikoko canke agakoko bita ikinyamasyo. Ikinyamasyo mu kirundi tucita ikinyamasyo, hari abenshi bacita igifugwe, biterwa naho umuntu aba nuko bacita, ariko mu kirundi tukizi ko citwa ikinyamasyo, arico bita mu congereza tote canke tato. Ku mwanya wa 38 turahasanga akandi kantu gatoyi, agakoko gatoyi kaguruka bita ikinyugunyugu. Mu kirundi gifise izina rimwe rudende, ikinyugunyugu, arico bita mu congereza butterfly canke mu giswahili kipepeo. Ku mwanya wa 39 turahasanga igikoko bita uruhimbi. Kino kintu mu kirundi tucita uruhimbi, arico bita mu congereza lama. Uruhimbi ni intama yazimiye canke intama yo mw'ishamba, ariko iki cyashobora gutungwa mu mihana y'abantu kuba bifise baratunga uruhimbi. Ku mwanya wa 40 turahasanga akayabu. Akayabu nta utakazi n'akayabu, ariko bita cat. Ku mwanya wa 41 turahasanga igikoko bita imbwebwe. Imbwebwe igomba gusa n'imbwa, ariko iba mw'ishamba, ifise umurizo munini w'ibisaganya, bayita mu congereza fox. Ku mwanya wa 42 turahasanga akana gakoko kaba mu mazi, hariho niba mu misozi canke mu myobo canke mu migina, ico bita igikere. Igikere arico bita mu congereza frog canke mu giswahili chura. Ku mwanya wa 43 turahasanga igikoko kiba mw'ishamba bita imamfu. Imamfu mu kirundi ifita amazina abiri, hariho imamfu inguge, ariyo bita mu congereza chimpanzee. Ku mwanya wa 44 turahasanga ikindi gikoko citwa ikinyogoto. Bamwe mu bazi kirundi harabacita ikinyogote canke ikinyogoto, ariko mu kirundi ciza ni ikinyogoto. Ni agakoko gatoyi gafita imyampi. Kera nkiri umwana bakunda kuvuga ngo kirarasa imyampi, ariko nta myampi kirasa, gusa niyo kikoresha kugira ngo cikingire ikindi gikoko kije kukirya. Gishobora kugicumita canke ugasanga biragoye kugira ngo ugifate canke ugishikire. Bacita ikinyogoto mu kirundi, arico bita mu congereza porcupine. Ku mwanya wa 45 turahasanga igikoko bita inkona. Inkona ni igisiga kiguruka hejuru cyane, kandi igisiga gikomeye gishobora ndetse no gufata gutarika ibintu biremereye, imboga ndetse n'inkoko cyo itarika, kuko ni igisiga gifite amaso abona kure, gishobora kubonera kure ikintu aho twebwe umuntu atoshobora kubona, kirabona akantu gato cyane kabaho. Bacita inkona, arico bita mu congereza eagle canke mu gifaransa aigle. Ku mwanya wa 46 turahasanga inkende. Inkende mu kirundi ifite izina rimwe, inkende, ariyo bita mu congereza monkey, mu giswahili ngedere. Ku mwanya wa 47 turahasanga igikoko canke akantu kaguruka bita umugage. Ndabizi ko benshi mu kirundi kano kantu barakitiranya cyane bakakiyita umunzerere, ariko iyo si umunzerere, mu kirundi bawita umugage. Umunzerere uradurira ukajwira hejuru mu biti canke ku giti, ariko uyu bawita umugage, ariwo bita mu congereza dragonfly.
Ku mwanya wa 48 turahasanga igikoko kiba mu mazi canke ndacite agakoko kuko ni gatoyi si kanini cyane bita inkara. Ino canke iki bacita inkara, ariyo bita mu Congereza crab. Rero iyo niyo liste du sana bahereje ko kino kiganiro cacu cuno munsi. Guys, ndibaza yuko muhigiye vyinshi byo mutari muzi canke mwari muzi. Bino ni byo bikoko no munsi kwa dufise kugira ngo tubereke yuko ndetse no mu Kirundi habaho amazina y'ibikoko saya gusa. Hari ibindi vyinshi tutashoboye kuvugira hano kuko umwanya ubaye muto canke tukazobigaruka ko hanyuma. Rero mubyo utarusanzwe uzi hano ubimenyere hano canke n'ibindi navyo uzi amazina yavyo ushireho commentaire yawe kugira ngo turabe hama tuvyigire hamwe kugira ngo ku munsi uzokurikira muri episode ya 2 kurikira tuze tubisangize n'abandi batabizi. Ubwo rero kino kiganiro kikaba kirangiriye hano ariko kazobandanya ikindi gihe kugira ngo twigire hamwe ibyo tuzi tutazi twigishanye kugira ngo tubere ivyigwa bimwe na rimwe. Murakoze cyane naho gutaha.